Aba utuntu dutatu WhatsApp yongeyemo guys. Utwo tuntu nutuhe. Ego kugira tuje ku kigo nyezina turongeye kubasaba mwebwe mwese mutarakora subscribe, mutarakora kuri channel yacu ya YouTube mutarakora subscribe. Mwebwe kuri page yacu ya Facebook mutaragira share, mutaragira followers, mutaragira like na comment. Turabibukije none mubikore. Ntakindi twabasaba, twariyemeje kuza turabagezaho ibintu by'ubwenge. Ego turabasavye rero mukore WhatsApp kuri subscribe, kubakoresha YouTube mu gifaransa ni abone. Eka muje no kuri Facebook mushigikire ni Burundi TV naho musangayo. Okay rero guys, uyu munsi tuja gutinda tugiye kuraba ku bintu bitatu WhatsApp eruka kongeramo guys, ibintu bitatu vy'ingenzi utabizi kwe kumenya. Ego guys, okay, turabandanya ntituja guteba, turabandanya turaja muri WhatsApp yacu. Tumaze gushika muri WhatsApp yacu mubona ko ari iyi. Okay, tumaze kuyinjiramo, ikintu cya mbere tugiye kubereka ni uko ubu ushobora guha like kuri stati umuntu. Guys, turaje muri stati, dukande ku stati yari yose hano tubona. Guys, mucyo muraba rero guys, ngaha ino munsi murabona ngaha ino munsi ko hariyo utuntu ugakozeko. Murabona guys yuko ngaha hari cyahindutse ngaha. Aha mba nagize like, no ngire like guys, mubirabe mwese muje murabiraba. Aha mba nagize like kandi ivyo ntivyariyo, ariko urashaka kugira ugakunda stati y'umuntu kuri WhatsApp nako n'agatriki ka mbere baheruka kuja bashiramo. Okay, tugiye kubandanya, tubandanye n'ibindi. Tugiye kuraba ukuntu ubu udashobora kugira screenshot kuri contact y'umuntu. Ukuntu udashobora kugira screenshot kuri contact y'umuntu. Rero guys, kera abahakazi baratora nimero yawe ya WhatsApp, bamaze kwitora gacha bafatana rya foto wasize ko gacha za kuyipubliya ku mafibi cyo kwikorera ku bindi. Ariko uyu munsi turinjira mwiyi, ugiye gufata screenshot bacha bakwereka ko wafashe tableau iri vide. Ngira mwese murayibona, niyo yiyo tableau batweretse. Rero guys, turabasaba nanone mushishikare gukora subscribe, mugishishikare gukora followers. Ego muzaba mugize neza. Tugiye kuraba akantu kagira gatatu. Okay rero guys, akantu kagira gatatu utu tuntu dusepaye ngaha mubona. Utu tuntu kari ntitwahorayo. Ego mubona yuko ino munsi no ngaha hejuru haba hashagije. Okay rero guys, sinobarambira ariko nagira n'utu tuntu nabereka tungahe gusa, ariko utu tuntu n'utw'ingenzi ni ukubaho utuzi, guys, ni ukubaho utuzi. Rero guys, turasaba kandi mushishikare gukora comment. Ariko guys, udarakora partage na rimwe, we uriko uraduhomvya. Raba ukore partage, ugire suivre, ugire na share, ugire na comment. Uzohije kudushigikira maze kuri